Isabukuru dukunda Burundi ni isabukuru izoba kwigerezo rya 19 Myandagaro 2023 kuva isaha 12 gushika 5 z'ijoro hano mu kibanza ca Arena, aho rero ari isabukuru ije kugira ngo itange umuganda na cyane cyane mu kunywana no gukundisha cyane abarundi igihugu cyabo, kambe n'abanyamahanga bakunde basho gutembera kino gihugu cy'u Burundi baboneka ari cyiza, kandi abanyamahanga baje bakunze Burundi hama bakaza kugitemberera. Eka mbere hari n'ibindi bintu byinjira na challenge ngwijanye n'uburyo, kuko gisata cy'ingenzi murazi ko cinza amafaranga atari makeyi mu bigega by'ibihugu. Aco gituma rero twovuga tuti isabukuru dukunda Burundi ije ubwa mbere ho gutanga ubutumwa bwo gukunda Burundi, ababukunda bukunde kurusha, abatari bwa bukundi nabo bumve ko atawuzobukunda kuturusha twega Barundi. Aho ni ku Barundi, ku banyamahanga nabo bahamagariye gukunda Burundi, kuko hari ibyiza byinshi by'u Burundi babonye bashoboye gutembera bakabibona byo bafasha kuruhuka canke kumererwa neza kandi mu buzima bwabo. Ubwo rero hazoba harimwo ibice bitandukanye, umurisho w'ingoma, hazoba harimwo ababorohereza abantu mu byo gutwenga, hazoba harimwo abavuga amazina, hazoba harimwo abatamvyi, hazoba harimwo abaririmbyi. Eka ivyo ni bimwe mu bisata tumaze gushikako mu bantu bamaze gusenga amasezerano na Irebe Company hamwe mbere na RTNB, aribo bafashe ya mbere mu itunganywa rya kino gikorwa isabukuru dukunda Burundi. Dukunda Burundi rero niyo umurundi wese, niyo ari mu Burundi cyangwa mu mahanga, niyo umunyamahanga ashobora kubona ko ubu Burundi no gutahura ko Burundi ari igihugu cyiza, igihugu giteye imbere, igihugu nyabagendwa. Gutyo rero n'aya mahoro dufise dusakayakamishe umusaruro, yakamishe umwimbu kugira ngo ibintu twese dutere imbere, kuko ngo turi kumwe twese birashoboka.